Ndugu wapenzi wa kipindi chetu, kipindi ambacho ni chetu na chenu pia, ambacho ni kipindi ukweli wa kuaminika, changese ukuri kuizigiwe kwa lugha ya taifa. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Najua leo kabisa maustazi wako vizuri. Ndiyo kabisa. Kwani ni unajua muda mwingine huwa tunatembea, tunatizama alivyoviumba Mwenyezi Mungu, yani huku na huku tuna enjoy. Unajua muda mwingine ni kufanya relaxing. Yes. Ya vichwa vinarudi kuwa, yani akili kabisa zinakuwa inapangiwa sawa. Unajua kama unachambua maandiko, muda mwingine huwa akili inapaya kabisa. Unajikuta umechemka kabisa kichwani. Lakini ukichukulia muda wa mapumziko kutembea sehemu mbalimbali unajikuta huko vizuri sana. Haya, shukrani. Tushukuru Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala, kwani huwa anatupatia uhai siku kwa siku na kutusaidia kuwa vizuri. Inshallah nadhani tukiendelea kuwa na uhai na tutazidi kuwa na nyinyi tukiwaletea vipindi vyenu ambavyo ni vipindi vyetu kwenye Akamo channel. Haya, Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Amen. Kubw'ivyo rero tugiye kuraba icigwa cy'uno munsi kivuga ngo Yesu Kristo nako urupfu rwa Yesu Kristo. Mbega Yesu yarapfuye, urupfu rwo kumusaraba. Hiyo ndo mada leo. Je, Isa Masihi amekufa tena kifo cha msalabani, bimaana amesulubiwa? Unajua kwa nini tunaleta mada hii? Watu wengi wanasema Kristo Isa Masihi hajasulubiwa, kumesulubiwa mtu mwingine. Unajua mambo kama hayo baba, huwa chemchemu kama hizo zinakuja. Wengine wanasema hapana, Isa amesulubiwa. Wengine wanasema la, nyinyi jamani, mbona hapa yani maandiko huwa yanawachanganya. Sasa hapa tuko hapa kwa ajili ya kuleta hizo andiko zote ambazo zinawachanganya watu kwa ajili ya kujirekebisha. Boni, unasikia? Ndio kabisa. Na ndio maana tumeleta mada hii ili tuchambue ili watu kabisa wa Mwenyezi Mungu wajue ukweli. Kwa hiyo sasa kwa sababu hiki ni kipindi watu inabidi wajue kabisa ni ukweli tena wa kuaminika kabisa. Bimaana tunachambua ukweli sahihi. Ndio. Hatuendi kabisa kinyume na maandiko ya Mwenyezi Mungu. Tunaleta andiko la Mwenyezi Mungu na tunaleta tafsiri ya andiko kama ipasavyo. Elias, tusaidie kwa ombi. Tuombe. Naam. Reka tugushimire manori mwijuru kubona wemeye yuko tuba hano muri no mwanya kandi muri kino kiganiro twiga ivyerekeranye na Yesu Kristo ikimazi kizima. Turasavye ngo udutahuza amajambo yawe, utugirire neza, utahuze n'abariko barumviriza kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amen. Naam. Jazakallahu waila. Haya, asante sana kwa kuwa tumesha jirekebisha na Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala, na kwa kuwa tumesha jikinga kwa Mwenyezi Mungu kwa kuanza na maneno mazuri ya a'udhu billahi minashaitani rajim. Yani tunajikinga na ibilisi kwake Mwenyezi Mungu ili atukinge na ibilisi, kwa kuwa yeye ndiye mwenye uwezo na wa kuweza kutukinga na ibilisi. Sasa mada ya leo inazungumza kuhusu kifo cha Isa. Je, Isa amesulubiwa? Isa ameona kifo? Kwa nini Isa asulubiwe? Boni, unajua kwamba watu wengi wa moja wanasema, ndugu zetu wa moja wanasema kwamba yani mambo ya kifo cha Yesu Kristo yani ni kama sinema. Ni nyingi tito gichese chaki warimo, yani ni kama teto. Wametengeneza tu ambao wanaita kwa Kifaransa teatre. Hao ni watu wanazungumza hao. Bavuga bati ngo ni gichese. Na wengine nasema
anasema kifo cha Yesu kimekuwepo kabisa dhahiri. Sasa inabidi tuchunguze maandiko. Andiko moja kwa moja ili tujue je, ni ukweli Isa amesulubiwa? Niyo mpamvu rero tuzokwinjira mu icigwa nyezina. Ndibaze icigwa kizoba icigwa cambere tuzoba dufise ibigabane. Hii ni nafasi yake ya kwanza. Tutakuwa na nafasi ya pili, wenda nafasi ya tatu, wenda na ya ine, hata ya tano, hata ya 10. Sijui mpaka tutafika wapi. Kugira ngo tuze kumenya rero ko Yesu yarabambwe canke ntiyabambwe. Yarapfuye canke ntiyapfuye. Mbega vyoba ari politiki y'abantu canke imikino bo barakinye. Tuzobirabira hamwe. Dore ngaho tutangwe n'igitabo c'Abaroma 3:23. Tuanze na kitabu cha Warumi 3 aya ya 23. Tusikie ambacho Biblia inazungumza kuhusiana kwanza na hali jambo ili tuweze kuelewa kifo cha Isa al-Masihi. Je, kwa kweli amesulubiwa? Na kama amesulubiwa kimetokana na nini? Na kama hajasulubiwa kwa nini? Maandiko yatatuweka sawa. Inazungumza ikisema nini ndugu msomaji? Bose bakoze ivyaha. Inasema Warumi 3 aya ya 23 kwamba wote wametenda dhambi bashikira ubwiza bw'Imana na hawakufikia uzuri au uwepo wa Mwenyezi Mungu. Bimana watu wote wametenda dhambi, na hiyo dhambi imesababisha watu wajitenge na Mwenyezi Mungu. Kumbi cyaha gifise ububasha bwo gutandukanya abantu n'Imana, kuko kubwo gukora icyaha kw'abantu bose nibigeze bashikira ubwiza bw'iki bw'Imana. Cyo tabirirwa ngo bose bakoze icyaha nibashikira ubwiza bw'Imana. Ko abantu batashikira ubwiza bw'Imana rero hari hakenewe ikintu gituma abantu boshikira rero ubwiza bw'Imana. Mumbaga two turatawuzanye neza. Aha twumvise yuko abantu bose bo kwisi baracumuye imbere y'umuremyi. Mu gucumira imbere y'umuremyi yani majambo baratandukanye n'Imana. Mu gutandukana kwabo n'Imana, mbega bizogenda gute kugira ngo basubire gutaba abantu bazosubira kandi guhura n'Imana? Kubera iki? Hari impamvu. Kuna kitu hapa, kuna jambo hapa. Kwani Biblia inasema kwamba watu walitenda dhambi hawakufikia uzuri na uwepo wa Mwenyezi Mungu. Bimana watu kutokana na dhambi wamejitenga na Mwenyezi Mungu. Swali ni hii, hawa watu ambao wamejitenga na Mwenyezi Mungu itakuwaje hawa watu waambatane tena kwa maana nyingine na Mwenyezi Mungu? Na ndio maana hapa sasa acha tuanzie kwenye mlima wa Edeni. Aho tuza kubona ivyerekeranye na Adamu na Eva. Adamu na Eva bakora icyaha. Mbega Adamu na Eva bashoboye gute gushikira gusubira kandi kugiranira imigenderanire n'Imana? Kuko kwanza hapo kulikuwa na mshahara wa hilo dhambi ambao walilitenda. Naam, kulikuwa na mshahara. Najua hiyo. Hariho umuntu yamaze gukora icyaha, hari ikiguzi yategerezwa kubiki. Rero hano dutangure mu itanguriro tuza kubona Adamu na Eva baremwe. Bamaze kuremwa bashirirwaho akarimbi, hashirwaho igiti babujijwe kujyako. Imana irababwira ati nimwakijyako no gupfa muzopfa nta kabuza. Rero icyari kuba igihano cyangwa umushahara wo kujya kuri ico giti gukora icimana yabujije gwari urupfu. Ariko rero bahavuye nkuko bavuze ngo bose bakoze icyaha bashira ubwiza bw'Imana. Mwani majambo bose bari gupfa kubera ko bakoze icyaha. Bose bari gupfa kubera ko bakoze icyaha. Ariko rero niko vyahavuye bigenza kuko turi kucuga kivuga ngo Yesu Kristo ikimazi kizima. Yesu Kristo ni kimazi kizima. Mwani majambo turi kucigwa kitwereka urupfu rwa Yesu. Mbega Yesu yarapfuye kumusaraba. Yarapfuye kumusaraba. Niba yarapfuye ni kuki yapfuye? Je, Isa amesulubiwa? Na kama amekufa ni kwa nini? Kama amesulubiwa ni kwa nini asulubiwe? Rero twari kujambo rihera muri itongo rya Edeni. Adamu na Eva bakora icyaha bagakora icimana yababuzanije. Kandi icimana yababuzanije hariho ingero yacu, kuko muri mu Baroma 6:23 irembo yacu Warumi 6 aya ya 23 iravuga ati ingero y'icyaha n'urupfu. Bimana mshahara wa dhambi ni mauti. Nimwakijyako no gupfa muzopfa nta kabuza. Yari yongero y'icyaha. Nico bategerezwa kubona urupfu. Ariko ntibaba bagipfuye, ahubwo Yesu Kristo abaronkera
Imana ibaronderera imyambaro biciye mu kimazi cyatanzwe. Ariko ico kimazi cyatanzwe cyagereranye iki? Mbega ni icyayi kimazi kizima, kuko ico kimazi cyatanzwe ntago ari cyo cyabwirizwa kubacungura. Oya, ico kimazi nta bubasha cyari gifise. Ariko rero muri ico kimazi hari ikimazi kizima, ari we Yesu Kristo. Turaza kubibona mu yandi majambo, icyaha ubwo cyari kimaze gukorwa n'abantu, icyari gisigaye hari kuboneka urupfu. Kandi iyo urupfu rwari kumushika ko muri ibyo bihe by'icyaha ntiyari kuzobona Imana. Hari hakenewe rero ikintu cyotuma wa muntu atabona urwo rupfu rumutandukanya n'Imana. Hari hakenewe ikindi kintu kiza kwitambika hagati kugira ngo gikureho rwa rupfu ku muntu. Uko umuntu ari yabwiwe ngo niwe ajya kuri kino camwa no gupfa uzopfa nta kabuza. Dusomere Korani 2:36 wumve ingene havuga. Korani 2:36 hari amajambo. Yani suratul Bakara yani 2 aya yake ya 36 inasema nini? Haravuga ngo na ukawaterezesha hao wawili, na akawaterezesha hawa wawili, bimana shetani yule ibilisi. Ngo kandi satani wa mwansi wabo abanyereza bose babiri wakafanya nini? Na akawatoa katika ile hali waliokuwa nayo. Na tukasema na walipotoka katika hali amaze kubakura muri bwa bwiza barimwo ngo babwiwa no majambo shukeni, eti nendeni, shukeni nanyi ni maadui nyinyi kwa nyinyi, kwa sababu nyinyi ni maadui nyinyi kwa nyinyi. Ati nimuvene muve mitungo ya Edeni kubera ko mwiremeye ubwansi hagati yanyu, na makazi yenu kandi yatakuwa ardhini na mtasare humo muda. Ngo kandi ibikorwa byanyu byose muzobirangurira ku isi, ngo kandi muzuba muri iyo si umwanya mutoya. Bari babwiwe ingero y'icyaha n'urupfu, kandi bamaze gukora icyaha. Mugabo babwirwa ngo mwebwe genda muve gusa mu itongo rya Edeni, ngo muzoba mwisi umwanya mutoya ntibapfuye. None Imana irivuguruje. Imana ibivuguruje uko yavuze ko nimwakora icyaha muzopfa nta kabuza. None kubera ko abantu badapfuye, Imana ikababwira ngo genda gusa muve mu itongo rya Edeni, ngo kubera ko mwiremeye ubwansi. Ivyo bintu wewe uca wumva ari biki? Simbira ku murongo wa 37 aho nyene aya yake ya 37 harabandanya hacavuga ngo kisha Adamu akapokea maneno kwa Mola wake. Kisha Adamu akapokea maneno kutoka kwa Mola wake. Ngo hanyuma Adamu yakira majambo avuye kuwara Imana, na Mola wake akamkubalia toba. Kandi nguwara Imana yakira imbabazi. Sikiliza, akamukubalia toba. Yakira imbabazi za Adamu. Harabandanya havuga akamkubalia toba. Hakika yeye ndo mwingi wa kukubali toba na mwenye kurehemu. Ngo kukora Imana ariwe yakira imbabazi no guharira. Umvirize bino bintu. Ngo wara Imana yakira imbabazi za Adamu. None izo mbabazi za Adamu yakiriye Elias nako Bonide. Izo mbabazi za Adamu yakiriye wowe cha wumva arizi. Imbabazi iki cyo nkuko tuko turagisobanura neza, kandi murakoze cyane gutanga ubusobanuro bwimbitse. Nkuko rero izi mbabazi Imana yazitanze inyuma yuko Adamu na Eva bamaze gutanga amajambo y'imbabazi, maneno ya toba mbere ya Mwenyezi Mungu. Imugishingo cyuko mwoto bamaze kuvyumva bari gufa kubera icyaha bakoze kunyabere y'icyaha urupfu. Kandi kuko Imana ari nyembabazi, byabaye ngombwa yuko haboneka, kandi twaragiye tubibona mu vyigwa biheruka, kuko ngaha muno mwanya tuko tuributsa iki cyo ko twarakibonye ni kuca mu masonga gusa. Rero imugishingo cyuko Adamu na Eva bategerezwa gufa, Imana yakifata igikoko ibarondera uducocego. Nico Biblia yise ngo Mwenyezi Mungu akapokea toba. Ngo yakira imbabazi za Adamu. Mu gishingo cyaho Adamu na Eva bategerezwa gufa, hacaboneka igikoko gipfa mu gishingo cyabo. Amaraso araseseka kugira ngo Adamu na Eva bakizwe, nkuko tubisanga mu itanguriro igice cya 3 ku murongo wa 21. Yani Mwanzo sura ya 3 aya yake 21 mpaka 22. Uhora Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'isato ararambika. Akampeshea Adamu nguo kutokana na ngozi akawavika. Rero ngaha Imana yarondeje imyambaro mu sato ni gikoko Imana kuko icyato niboneka igikoko kitabanje gupfa. Imana yarapfuye igikoko, ico gikoko ikifata igisato ikibahereza nk'impuzu kwambara kugira bafuka ubwambure
bwabo rero kugira ngo nibapfe kugira ngo nibapfe hafi igikoko mu kibanza cyabo rero ibi byose rero bifise ico bisobanura nivyabaye kubwisanganya byari bifise ico bisobanura mu buryo bwimbitse niyo mpamvu rero ngaha uriko so mu itanguriro igice ca 3 ku murongo wa 15 yani 3 aya ya 15 mwanzo 3:15 Imana rero yari yaradusese naho icyaha cyamaze gushika ku isi yari yabahaye isezerano Adamu yari yamaze gukora icyaha ku isi Imana yari yaratanze isezerano kuva na kera yuko umuntu azocungurwa ko turi gicigwa kijanye n'urupfu rwa Yesu Kristo umuntu azocungurwa haboneka umuntu azoza gucungura umuntu maze asubire ya connection kwagura hagati y'umuntu n'Imana isubire kandi iboneke ni kuvuga ngo habwiza kuza ikindi kintu hagati y'umuntu yamaze guta ivyizigiro ikindi kintu kizana ivyizigiro kikabihereza umuntu kugira ngo kisubire kumuhuza kandi n'Imana reka ivyizigiro byatakaye bigasubira kugaruka none Imana ari wewe yuko rero Imana yari yatanze isezerano ati Adamu nawe uco cyaho gikoze kandi wabwirizwa gupfa reka ndaguye ivyizigiro kuzosubira kubaho niyo magutangiriro kwa 15 haravuga ngo yani mwanzo 3 yake ya 15 nzoshira inyangane hagati yawe n'uyu mugore Mwenyezi Mungu anasema nitaweka uadui katikati ya kwako wewe na mwanamke anaambia nyoka hapo no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwire na katika kizazi chako ewe nyoka na kizazi cha huyu mwanamke uzogukomeretsa umutwe nawe uzorokomeretsa watakuvunja kichwa lakini wewe utawaumiza kisigoni ndio kabisa hapa sasa ni mambo ya unabii yani maneno ya unabii watu watazasikia kwenye wakiasikia tusikia hivi hawapati ufafanuzi kabisa bimana umviriza nga Adamu yabwiwe ngo umugore abwirwa ngo nzoshira inyangane hagati yawe wa mugore we n'inzoka mugiye ko baravuga inzoka rero ngaha tuze gutawa hama acavuga ikindi kintu cya kabiri ngo kandi nzoshira inyangane hagati y'uruvyaro rwawe n'uruvyaro rw'iyi nzoka Eva cyavati kumbi sinzopfa nzobandanya kubaho ngira n'uruvyaro kuko Imana ivuze ati nzosira inyangane hagati y'uruvyaro rwawe n'uruvyaro rw'iyi nzoka rwa Satani mwana majambo umuntu uruvyaro rwa Adamu na Eva ruzokwa magwangana n'uruvyaro rwa Satani ari bo badayimoni nzosira inyangano hagati yawe n'amadayimoni neza cyane kumbi Eva cyaravuga ati none kuba Imana irambaye ubundi buzima bwo kubandanya mbaho mugabo rero hari condition iyo condition rero niyo ku murongo wa 21 iyo twabonye bisha 23 Imana ikigira iki kugira ngo Adamu Eva abandanya baho abone n'ugo ruvyaro yiciye rero y'iki gikoko igikoko gipfa mu mwanya wa Adamu na Eva kugira ngo bambikwe urushato rw'ico gikoko kugira ngo hivyo sasa Adamu na Hawa wakapata muda mwingine kwani wameambiwa katika kizazi chako na kizazi cha Ibilisi kutakuwa uadui ndio Hawa akasema kumbe Mwenyezi Mungu amenanibashiria kuwa nitapata kizazi akawa na matumaini ya kuishi muda mwingine mfupi tu ya hapo hapo kumbi ikaeleweka kwamba huyu mnyama uliotolewa kama kafara ndio umemkomboa Hawa na Adamu kwa ajili ya kurudisha connection kati ya Hawa na Adamu na Mwenyezi Mungu. Sasa swali ni hii, mbona Adamu amekombolewa na mnyama? Je, huyu mnyama ulikuwa unadhihirisha nani? Na kama huyu mnyama kwa ajili ya kukomboa Adamu ilibidi ufe, je, anayedhihirisha hii mnyama naye pia amekufa kama ilivyokuwa ikifa mnyama? Ndio mada hii. Na ndio maana tunachambua kifo cha Isa. Ndio maana sasa tutaingia vizuri kabisa. Inabidi tukianzie mbali kabisa kwenye chemchemu lake. Tumekianza kwenye mwanzo wake. Kwenye mwanzo niba Adamu yaracunguwe n'igikoko kandi cyo gikoko kimucune kaba cabanje kubona urupfu mbega ico gikoko cyagereranya inde? Mbega uwo muntu yageranya ico gikoko nawe yarapfuye nk'uko ibikoko byapfa ngo bicungure umuntu. Niba nawe yapfuye ngo acungure umuntu kugira ngo ibintu bibe
kuri balance tubipime ku rugero rwa haya ni maandiko sasa kabisa hapa mtu wa haki. Hii minyama ilikuwa ikidhihirisha nani Boni ilikuwa ikidhihirisha nani hii minyama? Sasa hii minyama hii kabisa hata kwa kitabu cha Qur'ani kinatuonesha ukweli kabisa. Tukisoma Qur'ani 3 pale 39 pale tunazungumziwa hapo na Qur'ani ili tuzidi kutambua maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, hapa inabidi watu wawe katika maneno kabisa, wajua chemchemu na tunaingia kwenye Qur'an tunachambua. Nimetoa 3:39 yani suratul al-Maida al-Imran sura al-Imran al-Maida ni 5 bana, yani hiyo ni al-Imran yani 3 aya yake ya ngapi? Ya 39. Inasemaje msomaji? Alipokuwa kasimama chumbani akisali 3:39 ngo igeza kare aragaze mu cyumba ari karasenga, malaika wakamulingania, abamalaika baraza baramuyenga yenga, Mwenyezi Mungu anakubashira Yahya atange ko Imana aguhaye umwana yitwa Yohana, atakaye kuwa mwenye kusadikisha neno litoka kwa Mwenyezi Mungu, azoshingira nahe jambo avuye ku Mana, kandi iyo jambo azoba data na mtawa inzira na nabii kwa watu wema, n'intumwa ku bantu beza. Sasa hapa Yahya Imana ivuze ibijanye na Yohana azoboneka. Uyu Yohana azoza gushingira nahe uyu Isa bin Maryam azoboneka ye ni Bwana. Uyu rero ni Bwana mbere na ni mtaa kwa watu wema. Rero uyu Bwana azoza kwisa ariwe Isa, kandi twaramubonye bazoshingira nahe na Yohana. Atuko turiyumvira ati none byo bimaze byagereranya nde? Tujya turabe ivyo bimazi byagereranya. Tubonye ngo Yohana nuwo kuzoshingira nahe intumwa izoza. Cyatwibaza ikibazo none naye yamushingiye ivuga gute? Kugira ngo dutahure ico kimazi kiriko kiravugwa cyatanzwe uwo cyagereranywa, kandi niba ico kimazi cyarapfuye none uwo cyagereranywa nawe yarapfuye nk'uko ico kimazi cyafa ngo gicungure umuntu. Niba cyapfuye ngo gicungure Adamu, mbego nawe agiranye ico kimazi nawe yarapfuye. Niba yarapfuye hari kugira ngo acungure bande? Naho nibaza ko turi mu kingo, turi mu kigo. Niyo mpamvu tusimbere muri Yohana, tusimbere muri Yohana igibone cya mbere ku murongo wa Yohana 1:1 pale 1:29 tumetoa pale kabisa. Yani tutiseme sagisi huyu Yahya aliyomshuhudia kabisa, ameshuhudia huyu Yesu Kristo Isa bin Maryam. Yohana pale aya yake ya 10 hari amajambo avuga ngo ndio ubukeye bwahabona Yesu aza kuriwe. Aravuga ati 29 pale ndio aravuga ati uyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mw'isi. Kwa tafsiri nasema ulipokucha akaona Isa nakuja kwake, ndio Yahya akasema huyu ni mwana kondoo wa Mwenyezi Mungu uchukuaye zambi za wa ulimwengu. Kumbi Yahya anasema Isa ni mwana kondoo wa Mwenyezi Mungu. Kumbi ile kondoo ya Mwenyezi Mungu aliyoitoa kwa ajili ya kumponyesha Adamu ilikuwa ikidhihirisha Isa mwana kondoo wa Mwenyezi Mungu. Ndio ushuhuda wa Yohana kwake Isa, na ilikuwa ni kazi ya Yohana kwa kumshuhudia huyu Isa kama ni mwana kondoo auchukuae zambi za wa ulimwengu. Hapo sasa kabisa kile kipindi cha katika bustani la Eden pale Mwenyezi Mungu ametoa kondoo ikafa, lakini ilikuwa ni Isa bin Maryam asipoonekana, bila kuonekana, akidhihirisha kwenye mnyama. Sasa hapa sasa Yahya akakuja kudhihirisha vizuri kwamba ule mnyama uliokufa ilikuwa ikidhihirisha yeye Isa bin Maryam. Umeshaona hapa sasa Yesu Kristo sasa njo mwana kondoo uchukuae dhambi, zile dhambi zote, zile dhambi zilizosababisha watu wakatengana kabisa na Mwenyezi Mungu. Ilibidi kuwepo mwana kondoo ili aweze kuwakutanisha watu na Mwenyezi Mungu. Ndio kabisa. Yohana naye anasema huo mwana kondoo wa kukutanisha watu na Mwenyezi, wa kuondoa dhambi za ulimwengu ili wa ulimwengu wakutane na Mwenyezi Mungu, alikuwa ni Isa. Unajua anapata wazo hapa. Kwani hapa inasema kwamba ndio Bwana amesema huyu mwana kondoo
Mwenyezi Mungu aliyemtoa katika bustani la Edeni alikuwa ni Isa. Watu wanaweza kusema la, alikuwa ni Isa, wewe unatoa wapi? Unajua ni watu wenye sauti kubwa kubwa wanasema alikuwa ni Isa, wewe kidogo, wewe dogo hapo, ile unalitoa wapi? Sikiliza Isa anasema kwamba kweli mimi nilikuwepo kule mbali sana bustani la Edeni. Soma kitabu cha Yohana 8 aya ya 56. Hapo ndipo tutapata sasa hili wazo la kwamba huyu mwana kondoo alikuwa Isa, kwani Isa alikuwepo kabla ya kuzaliwa kwake. Kabla vishehe pale vilikuwa vikizungumza sasa, wewe bado wewe unakuja kwa kipindi hichi wa miaka 20 kabisa. Wa miaka 20 ndio Abrahamu sogokuruza wanyu. Sikiliza Isa anasema Ibrahimu ambao ni baba wenu wa mataifa yari yarahamye kubona umunsi wanyu, naye alitaka kuona siku yangu kandi yarabonye araneze, na ameona siku yangu akafurahi. Sikiliza Isa anasema na Ibrahimu naye pia ameniona mimi. Sasa Isa ni bini Mariam, amezaliwa na Mariam. Inakuwaje Isa katoto ka hapa tu na Ibrahimu adai kwamba na Ibrahimu amemuona? Kumbe ni kwa sababu yeye alikuwa ni minyama. Tena Ibrahimu alitaka kumtoa mwanae kama kafara, lakini Mwenyezi Mungu akamletea kondoo, akamwambia Ibrahimu simtoi mwanawe, chinja kondoo. Kumbe kama alivyosema Yohana kwamba Isa ni mwana kondoo wa Mwenyezi Mungu, ndio maana Isa hapa akasema na Ibrahimu ameniona, bi maana Mwenyezi Mungu amempatia kondoo akaichinja nafasi yake kuliko kuchinja mwanae, akachinja kondoo. Kumbe ile kondoo ilidhihirisha Isa, ndio maana Isa akasema na Ibrahimu ameniona. Unasikiaje hapo bwana? Hapo kabisa na iko sawa ndugu yangu. Kandi yarabonye aranezerwa. Nuko rero abayuda baramubwira bati utaramara imyaka 50. Sikiliza, Mayuda akasema wewe dogo, wewe haujakuwa hata na miaka 50. Ngo warabonye Abrahamu. Tumemwona Ibrahimu. Yesu arababwira ati Isa akawaambia nukuri ndababwira, ni ukweli hiki ambacho nawaambia ni ukweli. Abrahamu ataravuka, Ibrahimu kabla yeye kuzaliwa mimi Isa nilikuwepo. Kumbi alikuwepo akiwa ni minyama. Yesu ababwira ati Abrahamu ataravuka nari bwabeho kubera iki? Kandi Abrahamu buryo butagaragarira amaso abantu bamubone. Barahabye ko umunsi wanje, umunsi yabonye wa Yesu ni wajyari, nigiye agomba kwica umwana wiwe, Imana ikamuhereza ikimazi. Kandi twabonye kwica kimazi, Yohana yavuze ngo Yesu niwe kimazi kizima cy'Imana gikuraho ibyaza bari mwisi. Yesu uva gute? Nuko rero hano icigwa kiratomoye cyane kucigwa kivuga ngo Kristo Yesu ikimazi kizima. Kristo Yesu ikimazi kizima. Twahereye rero muri mwitongo rya Edeni tumanuka tuza kugeza aho tuboneye yuko Yesu yabayeho guhera kiriya igihe batanga ibikoko, ivyo bikoko rero vyagereranya Yesu Kristo. Rero nibaza yuko icigwa cyoherera ngaha matukategura igice cya kabiri. Kuko Yesu tubonye ko ari kimazi kizima, mbwa tuko turiga ku cigwa kivuga ngo urupfu rwa Yesu Kristo. Mbega Yesu yarapfuye, kandi urupfu rwo kumusaraba niba yarapfuye hari kubera iki? Tuzogenda mu kiyo kizokurikira rero tuzogenda turubona neza uburyo bahanuzi na Yesu bwiwe ubwo yagiye aravuga kuvyerekeye mu kurangiza. Reka turabira isomo ryo mu Baheburayo 4:10 ku murongo wa 4 gushaka ku murongo w'indwi, hama turangirize ngaho. Gutyo twamaze kubona ko Yesu agereranya ibimazi, kandi ivyo bimazi byahora bipfa ngo bicungure umuntu. Tuzoraba niba Yesu agereranya ibimazi koko. None Yesu yarapfuye nk'uko ikimazi cyafa, kandi niba yapfuye mbega yapfuye ngo akureho icyaha? Kuko ikimazi cyafa kugira ngo umuntu akurweho icyaha, havuga gute? Kuko bidashoboka ko amaraso y'amapfizi na imene akuraho icyaha. Umviriza rero ngo muri kino gihe rero ciwacu ni hari yagekenewe amaraso y'ibikoko, kandi ngo kugira ngo ibyaha biveho. Nico cyatumye hamwe yaza mwisi avuga. Ico ngo cyatumye Yesu igihe yaza mwisi avuga ati ibimazi n'amashikanwa ni wabigomvye. Ati ibimazi by'ibikoko bifamwe n'amashikanwa yewe Imana ni yabigomvye, ariko waneguriye umubiri. Ariko ngo Imana yashimye kwitegura umubiri. Ibimazi byoshejwe bidasonoye, ibimazi byoshejwe bidashonoye, n'ibimazi vy'ivyaha ntivyaguhimbaye. Era ko ndavuga nuko yengo Yesu aravuga nehe ndaje, ati reka jewe nze mu muzingo w'igitabo ivyo nivyo vyanditse kuri we, azanye no gukora ivyo agomba Mana. Umviriza rero hapa Isa anasema kwamba damu za minyama zilikuwa hazistahiki tena, ndio maana leo Isa akaja akivaa mwili kwa ajili ya kutoa minyama ili ibadilishwe na Isa pekee. Je,
amekufa? Na kualikia kufuata mada itakayofuata ili ujue Isa amekufa ama bado ajafa. Shukrani nyinyi wote kufuata kipindi hiki, ndabashimire cyane kubwo kwa mwadukurikiranye. Ndabingira kuzokurikirana igice cya kabiri cya kino cigwa kugira ngo dutahure byinshi niba koko Yesu arapfuye canke atapfuye. Murakoze. Boni wodufasha mu isengesho. Reka dusenge. Reka tugushimire Yehova kubwo amajambo yawe meza tukomeza kumva no hagicuba. Turagushimiye kandi kuba waritanze Yesu Kristo uraza maze upfa mu kibanza cyacu twategerezwa gufamo kugira ngo turimo ubugingo budashira no hagicuba. Niyo mpamvu tugusabye ngo uduhe kukwizigira nawe ko baradukurikirana bose barijya nino bakomeze kukwizigira twese duhanga amaso Yesu Kristo bizotume turi mu bugingo budashira tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعم جزاك الله خيرا.